Mwiriwe canke mwaramutse umwe wese yivanye n'aho atumbereye. Ndabahaye ikaze mu kiganiro c'uno musi aho tugiye kurabira hamwe ibintu bikomeye cane. Tugiye kurabira hamwe ibintu bitatu bizokwereka ko umuntu ari umugabo w'ukuri. Ashobora kuba ari umugabo canke ashobora kuba ari umusore, ashobora kuba ari inkumi, ashobora kuba ari umugore, ariko muri rusangi ni ibintu bitatu bikwereka neza yuko umuntu ari umugabo, umuntu afise ijambo, umuntu afise identité, umuntu afise akamaro, umuntu afise valeur. Je vais vous dire 3 caractéristiques qui vous montrent un bon homme. Ntimutangwe kumviza kino kiganiro cose guhera ku ntango gushika gihere, ndazi ko muza kunkira vyinshi, ndabahaye ikaze. On y va avec les 3 caractéristiques d'un bon homme. La première caractéristique. Un bon homme se bat toujours pour son indépendance. Umugabo w'ukuri, umugabo w'agaciro, umugabo yiyubaha, yama arondera ubwigenge mu vyakora. Yama arondera gukora ibintu wenyene uko avyumva. Ntarindira ngo kugira nkore kino kintu, kugira ngire voyage, kugira ngo ngire mariage, kugira nkore ibi n'ibi n'ibi, kugira nkore urudanazwa kanaka, kugira ngo habe ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ni naka arinda gushirako umukono wiwe, ni naka arinda kuvuga ibi, ndamubariye akavyanka nca mpeba. Aho no kuvuga uzoba nyene utarumva neza yuko uri umugabo nyene abushitse, umugabo w'ukuri. Umugabo w'ukuri aramenya ati hano hantu ndafashe ino ngingo kandi ndayikoze kandi ndemera n'inkurikizi ziza kugaruka zose ndazemera. Il assume les conséquences, il prend une décision et assume ses conséquences. Uko bigenda kose aravuga ati jewe aha ndavyemera. No kuvuga uri umugabo w'ukuri, nturindira ngo ibi bintu naka atabishizeko akoro jewe sinzobikora ntibizoba arivyo. Rero nimba uzi yuko udafata ingingo wewe nyene ukora ikintu, hari igihe nyene bishika ugasanga umuntu urakenera imfashanyo y'ivyumviro, urakenera imfashanyo y'uburyo, kameme iyo umuntu ariko arakora ikintu, hari igihe usanga ari no mu ntango ugomba gukora ikintu, urahanuza ukumviza uko bimeze, ariko gerageza imisi yose kutazokwama nimba ari imfashanyo, ako natwe niko ndabaha, kutazokwama igihe cose usaba imfashanyo. Imisi yose uzokwama uvuga bose mfashe iki n'iki n'iki n'iki, grand frère mfashe iki n'iki n'iki n'iki. Birabaho ugatangura buke buke ugasaba bakagufasha, ari ingurane boguha, ari ivyiyumviro, ariko muri wewe wamana akantu kavuga ati umunsi uri izina niko nondera kuzibako. Nimba ari imfashanyo baguhaye uburyo, umugabo wo kuravuga ati imfashanyo bampaye ngoma ndayikoresha uku, iciyumviro kiri inyuma nuko igihe iki n'iki n'iki nshaka kuzoba nigenga, haba mu buryo, haba mu ngingo fata, ibintu bitandukanye, ariko wumve ko umugabo afise ijambo, umugabo agomba kwiha agaciro, muri we yama arondera ikintu co kwigenga mu bintu bitandukanye, haba mu vyumviro, haba mu buryo. Uri umugabo ugomba kwiha agaciro, ivyo bintu uzobikorerako. La deuxième caractéristique qui montre un bon homme passe à l'action. Umugabo w'ukuri arafata ingingo y'ikintu y'igikorwa akavuga ati kino kwa naciyumviriye ko rero apanze ko nzokora kino kintu kino gihe ngoma nagikora. Uburyo afise uko abona yo gitangura, nimba uburyo yari yihaye kuzoba afise atarabukwiza, nimba arantu yari yateguye kugenda agasanga nti uba hari nta igikorwa ntikiraba perfectionné neza, avuga ati ikinye ndabona kiratunganya 100%, ariko un bon homme aravuga ati ndafashe ingingo ikintu ndagikoze, agapasa à l'action. Ntiyamana ivyumviro bibitse mu kabati, ivyumviro bibitse mu mutwe, ivyumviro biri hirya no hino, akama avuga nzokora umwaka umwe, nzokora ryari, nzokora bikamara imyaka 10, bikamara imyaka ingahe, aguma avuga nzokora. Umugabo agomba kwiha agaciro, umugabo yiyemera, umugabo afise ivyumviro birashe, arakora igikorwa akava mu vyumviro, iri sort de sa zone de confort, akatangura uko biri kose,
hama buke buke amelioration ikabera kuri tere buhoro buhoro bigava bikamugendera neza. Urumva rero nimba ushaka umugabo afise agaciro, un homme de valeur, tu dois passer à l'action immédiatement. Nimba hari iciyumviro ufise, hari igikorwa wateguye kikaba kitarakwira 100%, woshira gutangwa na 50 ufise canke 60, buke buke biraheza bikagenda neza. La troisième caractéristique d'un bon homme, un bon homme assume ses erreurs. Umugabo w'ukuri, umugabo mwiza, umugabo agomba kwiha agaciro, aremera ko ari amakosa yakoze. Hari abantu usanga n'aba yakoze ikosa atigira yemera n'umunsi n'umwe, igihe cyose akamarondera inyishu ashobora gusigura comment défendre ses erreurs, akamavuga ati je nta kosa nakoze ngaha. Ariko umugabo w'ukuri, umugabo w'agaciro, araza imbere y'umuntu, imbere ya madame wiwe, imbere y'umukunzi wiwe, imbere y'abagenzi, imbere y'abo bakorana ku kazi, nimba azi yuko mwashwanye, nimba azi yuko mwavuganye nabi, akavuga ati mon frère, mon cher, pardon, ahantu naragize nabi, mwe ndavyumvira asanga naragize nabi, ndasavye pardon. Umugabo yiha valeur arasaba pardon, ntiyama yamana ama excuse yo kwerekana ko atoja mu ikosa, ariko arasaba pardon devant n'importe qui azoba yaragiriye nabi. Ivyo bizokwerekana neza yuko uwo mugabo ari humble, un homme qui adore l'humilité, arasaba imbabazi abantu bose abagize nabi, imbere y'uwo ari we wese, imbere y'umukuru, imbere y'umuto, imbere y'umutunzi, imbere y'umukene, ararokonesa ko ari ibintu yagize nabi, agasaba imbabazi, ibintu bikaja mu buryo. Ngivyo ibintu bitatu bizokwereka ko umugabo ari umugabo koko afise agaciro, agomba kwiha agaciro. Nimba utari umeze uko, urabe wisubireko, urabe ivyo bintu bitatu ko bikwije, ndazi yuko bizogufasha aho ubaye, bikaguha agaciro, bikakubahisha aho ugendera hose. Ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanje muri kino kiganiro, ndizera yuko bigiye kubafasha. Mwibagire gufyonda kuri s'abonner, mugire like, mugire na partage. Hari abantu benshi bakunda gukenera ibintu bibafasha, impano zitandukanye, bakabura aho babikura. Rero nta handi muzobisanga, ni kuri ino chaîne yacu Apple Business. Ndazi muzobakura vyinshi, nico niyemeje, zofashanya namwe kandi bizogenda neza. Tuzosubira, mwakoze cyane.